ndiko mvuga yuko mfotora umuntu uko ashaka kose no kuvuga ambwiye ko ndamufotora ndaba ambwiye ko ndamufotora aravye inyuma ni bo wowe ukunda gufotora uraba rero wowe wiyumvira igituma abafotografe mukundwa ari icyaha je nibaza ko ari kubera ngira tuba twabafotoye neza bagaca baduha n'inimero hagati y'umwigeme n'umuhungu ifoto kunda gufotora igatoka neza niya hakunda gutoka bigeme kweri abafotografi yo muri ko murafotora hari ukuntu muhengeka ijisho rimwe irindi rigakanura shaka ubinkorere udashyize amaso kuri kamera nka kurya uba uri kurafotora nibyo nshaka kunkorera kameramani uramubona neza kamera iri ku jisho ryaha Igozen TV. Hello guys, ndabakunda cyane ndi Enipro nkuko mubizi. Murazi ko kumbure nkorera kungabirano zose. Ndakore kubaririmbyi nkakora ku batamvyi canke kumbure abantu bakora ubugenegene bugiye butandukanye. Nawe uri umupfumu uzindondere nzogukorera umuti mbamwe bazoshaka kwiyunguruza ku rutaro nzogukorera umuti kugira ngo biyunguruze bitagoranye. Ndi kumwe nande rero. Mbebasha no muririmbyi no mukinyi wa film no mu comedy ariko kumbure mumaze kubona igikoresho afise muca mumenya ivyo asanzwe akora. Nitwa Ndayikeza Cleophas ariko banzi kuri Chris Photography nsanzwe menyekana ko iryo zina nyene ni photography kubera ko nsanzwe fata amasanamu nkafata na video. Okay. Neza na neza mu kazi kako gufotora wowe umaze gufotora bigeme bangana gute? Ni beshi sana kweli kubera abakobwa barakunda kwifotoza cyane. Ego. Bakunda kwifotoza selfie canke ifoto z'inyuma? Ifoto zitandukanye z'inyuma z'imbere byose nico kimwe bifotoza. Wowe ukunda gufotora iz'imbere canke iz'inyuma? Oya mfotora bivanye n'izo umuntu wese ashaka ukuntu ashaka postere yose umuntu ashaka. Ego. Ushaka iz'imbere uramufoto? Wavuncanka bro. Ndakubaje ati ashaka iz'imbere urazimufoto? Ifoto. Umengo ico kibazo umengo kirata harimo akantu en fait mugani ndiko mvuga yuko mfotora umuntu uko ashaka kose no kuvuga ambwiye ko ndamufotora ndaba ambwiye ko ndamufotora aravye inyuma ni bo wowe ukunda gufotora uraba rero nkunda gufotora uko umuntu wese ambwiye ndabikora uko abimbwiye yego cyane. Neza na neza akazi kako gufotora ukamanzemo igihe kingana imyaka 8. Ego. Iragutungiye umugore n'abana? Nta mugore mfise. Mfise abashushu be? Nabo nyene nabo mfise. Abafotografe muri abantu mugenda mukundwa n'abayigeme batandukanye. Birabaho en fait ariko turakundwa mugani mu gihe ntarafata ingingo ngo mvuge ngo uyu ngo niwe turi kumwe umbuye ngo nkundanye na beshi urumva ko ico kibazo sindoca ndacisha afise abasanzwe bankunda urumva. Afise abasanzwe bagukunda? Ego. Nawe ntibakunda? Oya nta mwanya ndabironkera. Byo hava binyicira akazi. Wowe wiyumvira igituma abafotografe mukundwa ari icyaha? Je nibaza ko ari kubera ngira tuba twabafotoye neza bagaca baduha n'inimero. Hagati y'umwigeme n'umuhungu ifoto kunda gufotora igatoka neza niya? Hakunda gutoka bigeme kweri. Guys, bamwe bavuga ati Enipro utubazo twawe twamatugu tudutwenza uno munsi rero mpoye no mutipe nabantu nkwenza gusumbya. Bujyanye ndakwibarije we mu photographe wowe uzi uduposter nkatunga he mu mutwe iwa? Poster ni nyinshi ariko bivana n'uwo ari we. Ari abakizwa arige dufotora abakizwa arige dufotora abasani biki en fait les posters ni nyinshi sinovuga ngo nizi uduposter nka dutatu tw'abakizwa ubuzi ni nkotwa bahagarara nka kujya kuri Burundi bwacu. Akabasani nako akabasani ni hatari usanga bagize ibi sinzire ico biba bisigura.
Guys, no muzi ndavuga ko ndi Bujumbura muri capitale economique. Sindi Gitega. Narababwiye ko Igozen TV dukorera mu ntara zose. Rero mu photographe ndi ko muno muzi. Ntuvuge babandi. Uyo yavuze ati abasani bagira gute ntoki bazigira gute. Usanga bagize uko. Abakizwa na Abakizwa bahagarara nka i. bagarara nka iturabe nyine babameze. I no kuvuga i urabona irafise akaburungu. Onfeta akaburungu gaca kabuno mutwe kandi bigoroye. Rero baca bagorora n'amaboko. Yes kumburi ikintu kimwe canke bibiri umaze kubona mu mwuga canke ikintu kimwe canke bibiri umaze kunguka mu mwuga wo gufotora ni nk'icya. En fait ibintu maze kunguka si bibiri gusa canke kimwe ni byinshi. Novuga ko uyu mwuga uranyambika nkafungura ni byinshi mfasha gose mu buryo butandukanye n'ukuri. Ego. Yes kumbure bamwe batazi kwironderera ubuzi canke batazi kwihangira ubuzi nake kajambo babwira. No babwira kweri bijukire gukora umwuga uko umwuga urakiza, umwuga wari wo wose uragukiza cyane. Sindababwiye ngo bakore uyu mwuga wo gufotora gusa, ni bakore n'indi myuga yose, imyuga yose irakiza. Ego. Ariko uri umusani? Oya ntabwo ndi umusani. Ko wambaye amarori no? Birashikanye ne na gastile kanje nyene. Ego. Shaka yakure gatore yakure. Ari kintu kimwe ngo munkorere kura amarori. Ego. Viave kura amarori ari kintu nshaka kunkorera. Jewe ari kintu nshaka kunkorera. Aba photographe yo muri ko murafotora ari ukuntu muhenge kijisho rimwe irindi rigakanura. Shaka ubinkorere utashize amaso kuri kamera. Nakujya uburi kurafotora. Nivyo nshaka kunkorera. Cameraman uramubona neza. Kamera iri kujisha ijya. Guys, nakene commentaire ya hamuze kumbwa ati umutipe nyimba ari umukameraman w'umwaka mumbwire ko abikwiriye kura kamera kujisho uko wari kurabikora ubinkorere iriji wari kuhengekiri. Ego. Sawa subira urihengeke nkiza kamera gato nshaka umfotore cameraman irijisho urihengeke kujye nyene kuri arihengeka hama hariho imwe riba rikanura. Sawa bikore kujya ubikora uri kura kamera udafise kamera turara. Okay. Ushaka ko ariko ndabigenza kujya mba ndiko ndakamera. En fait hariho ijisho riba rya direction ni urumva ijisho en fait mvuga dukunda gukoresha nuko vuga je nkunda gukoresha iri riba riri muri kamera iri naryo riba ryahumye koresha igibubafu riba rikanura canke igiburyo. Igiburyo riba ritabona. Ego. Sawa. Bikore kujya uhora ubikora muri kamera turara. Ivyo uyu munsi namayobe. Binkorere guys. Na binkorere mfotorera cameraman utari muri kamera. Gazi kanabwire ko ndabakunda ni Igozen TV murazi ko twama tubatwenza hanyuma kumbure ntarandiriye imbere yo gufotora nibaze ko nama video uyafata. Ego ndayafata vraiment ego. Ego. Ariho video za mariage na video kumbure zimaze nizabasani na yahema video wewe akorohera gukora hagati ya video ya mariage canke y'imanzo zitandukanye na video z'abasani ndavuga ama clip video. Video z'abasani ntiziba zorosha ariko turazikora. En fait mugani video iba yoroshe ni ya mariage kubera urumva nta buhinga bwishi burimo cyane gose. Video y'abasani igoreye. Ama location ni kibazo wangu ntivyoroshe vraiment. Ego. Bigoye hajya ubwira umukobwa ati genda utambuka uku canke twenguku canke. Asha bijyanye n'usanga ari kibazo hari gihe usanga haje n'abakobwa bateza style nyene ziba zigoye ni kibazo sana. Iyo uriko ukora video y'umusani nakehe kantu kumbure utigera wibagira kubwira umukobwa gakore kugira video y'umusani ziryohe. Ni ikintu ntigera nibagira kumubwira akore mu gutwenga. Yes guys, mbere ko turangiza
bashobora kugutora gute kugira ngo abakeneye imanza zitandukanye, ndavuga nka konti kumbure usanzwe ukoresha Facebook, IG, nyimbaraka nimero wo gatanga, ariko please mwumvise ko afotora neza cyane, azi n'udupostere tugiye dutandukanye tw'abahungu cyangwa tw'abigeme. Nimero aza gutanga, we mwigeme ntuzi umugore bamubwira ibintu biri ayere y'akazi kiwe, akanimero wabukoresha canke imbuga ukoresha kugira ngo abafise imanzi zitandukanye bazogutora ko ni nkakaye? Okay, sanze nkoresha Facebook, nkakoresha Instagram, nkakoresha Twitter. Okay, hose ni Chris Photography, Facebook, Twitter, Instagram, hose ni Chris Photography. Hama inimero nsanze nkoresha ni 68 076 783. Ego. Ukoresha Facebook? Facebook ndayikoresha. Fibi ntayo ukoresha? Fibi ni mu majambo novuga apfunaguye ansigre. Ega tubashimire cyane, ama akajambo kamwe canke tubiri washimye kuri Igozen TV ni nkaka? Nuko akoraho umumenyesha makuru w'incabwenge. Ego. Igozen TV.